Muri episode ya gatandatu twize ingene umuntu ashobora gufixa ama objectif yiwe bigatuma ahindura ubuzima bwiwe. Nkuko musanzwe mubizi ntacyo turi mu gihe tudafise intumbero yacu mu buzima y'ubuzima bwacu. Kandi turabizi neza yuko peu importe indoto ushobora kuba ufise ushaka gushikako, ntushobora kuzishikako mu gihe utafise objectif ziri clair canke ziri précis. Rero urabona neza yuko avec des objectifs umuntu aba afise nizo zimufasha kurealiza indoto umuntu aba yifuza gushikako. Ivyo turavyize muri episode igira gatandatu. Episode igira indwi twiga ingene umuntu ashobora kwinjira en détail ya chaque objectif aba yihaye kugira ashobore gushitsa objectif yiwe imufasha gushitsa indoto yiwe, indoto ikamufasha gutransforma ubuzima bwiwe. Ivyo turavyize muri episode igira indwi. Ingene umuntu kwinjira en détail ya objectif yako. Twasanze objectif si murashaka kuba ufise objectif nyinshi zitandukanye. And the technique twigizemo nuko tukiye kwandika chaque objectif dushaka kuba dushaka gushikako. Même tugapreciser n'imisi na mwaka dushaka kwishikako. Ivyo turabize muri episode igira indwi. Rero episode igira umunani hoho tugiye kwiga technique de 5 règles. Entre-temps, ingene ari ama video atatu, urumva yuko yose n'ama video avuga kuri objectif. Ndi serious certain ushoboye kuzikurikirana bien ukagenda pratika imwe ku yindi, ku nyigisho ugenda urakuramwo imwe ku yindi. Ndizera neza yuko nta kintu kandi cyitwa objectif kizokunanira gushika. Hahandi uvuga ati je objectif yanje ni mugabo vyaranse yuko ndayikora. Hahandi umuntu umva avuga ati je nashaka gushika kuri iki kintu mugabo vyarananiranye. Avec ces 3 vidéos nuzo kwigera unanirwa gushitsa objectif yawe. Rero iyi objectif iyi episode igira umunani agize ama episode 70 tuzokwigira hamwe before this year end. Tuzokwiga rero ingene azodufasha gutransforma ubuzima bwacu, cyane cyane avuga kuri development personnel. Niyo tugiye kwigira hamwe turabe ingene dushaka gutangura umwaka turi abantu bari bien déterminé muri transformation y'ubuzima bwacu. Rero episode igira umunani ni episode navuze yuko tuza kwigira kuri technique de 5 règles. Technique de 5 règles ibimeze gute? Ni technique idufasha kwinjira mu ma detail y'ama objectif yacu, mais ikadufasha gutera un petit pas ya chaque objectif tuba dushaka gushikako. Ni technique rero idufasha kwiyumvira cyangwa idufasha kurealiza ama petit réussite, cyangwa idufasha gushika ku ma petit réussite. Kuko muravyibuka muri kwiga ngene dushaka kwinjira en détail y'ama objectif yacu, araho twize tuvuga yuko il faut célébrer une petite réussite yose ugenda urashikako. Rero iyo technique de 5 règles idufasha rero gushika kuri to réussite duto duto. Ni technique imeze gute? Ni technique yo gufata buri munsi umunsi nturangire utarakora ibintu bitanu bihwanye n'intumbero ushaka gushika mu buzima bwawe. Turabizi everybody turafise ama objectif manini meza akomeye, meni bake tuyashikako kubera benshi muri twe nituzi iyi technique yo kwama yakuye kwama tumva ingene dushobora gukora muri objectif yacu. Ko benshi turagira objectif tukazandika tukaca twibagira. Mais mu gihe wofata umwanya misi yose ukora ibintu bitanu bihwanye n'intumbero ushaka gushikako, nta kabuza iyo objectif urayishikako. Nk'ubu par exemple urifuza gutunga mu buryo bw'amafaranga, ko ari ubutunzi bw'ubwoko bwinshi. Dufate mu buryo bw'amafaranga, kimwe mu kibazo abantu benshi uvuga yuko duhura naco canke dufise. Rero ni gute sasa ushaka kumara ku munsi ushaka gukora ibintu bitanu bihwanye nayo mafaranga? Ko bwanje mbona yuko ikintu ca mbere kwanza ni gufata umwanya muremure uyiyumvira. Bana kwiyumvira gusa bisanzwe, uyiyumvira positivement. Uyumvira uburyo wowe umerewe uyafise. Wiyumvira ibikorwa vyiza wokora uyafise. Wiyumvira abantu wofasha uyafise. Wiyumvira ubuzima wobamwe bwiza uyafise. Ico ni igikorwa ca mbere. Kuko iyo umaze umwanya canke buri munsi uko uyiyumvira, bien sûr
inzira yo kuyashika ko urayironka, kuko n'ijambo ry'Imana ritubwira ati ngo a man has a thinking, canke umuntu nico yiyumvira. Rero ko bwanje ndibaza yuko ntushobora gufixa objectif yo kuba umutunzi canke yo gushobora gutunga mu buryo bw'amafaranga fadika, mu gihe we udashobora gufata umwanya wiyumvira ico ayo mafaranga aje yokora, ico ayo mafaranga aje yo kumarira, ico ayo mafaranga aje ingene ushobora kwiyumva. Hama ikindi gikorwa cya kabiri ushobora gukora muri iyo 5 règles iyo technique ya 5 règles zidufasha kurealiza ama objectif yacu ni kuvyizera. Turiko turavugana muri kote y'amafaranga parce que nico kintu gishobora kuba kifise ikibazo ku bantu benshi, mais wowe urafise objectif yawe uzi. Ikindi ko ndatanga akarorero, nawe urashobora kwiyumvira ukiha akarorero bwawe. Kuyizera naho ko ufise ubwo bushobozi cyangwa ubwo burenganzira bwo kuyaronka ni yindi ntambwe. Every day wizera yuko toi aussi tu mérites kuba umutunzi, tu mérites d'être riche. Ni ibintu vya mbere bidufasha gutera intambwe muri urwo rugendo rwo gutunga. Iyumvire uvyizere yuko toi aussi kubikwiriye. Ubutunzi ni bwagenewe umuntu umwe cyangwa abantu babiri. Everybody turafise accès kuri ico, surtout ku bana bizeye ko ku bantu bizeye Kristo ubona ibindi. Urumva? Hama ikintu cya gatatu naho ni kugerageza kwiga. Uko dufata umwanya tuja mu mashure twiga koma dushobora kuba abadokiteri, uko dushobora kuba abavoka, uko dushobora gutwara umuduga, uko dushobora kugira, nico kimwe no mu butunzi. Ufata umwanya ukiga about gutunga, about kuronka amafaranga, byose birigwa. Ntushobora kuva gusa mu ijuru kagwa vuto ngo ubutunzi nk'ubwo, no, you must learn. Kuko udashoboreye kwiga ni haje uzosanga même si uronka amafaranga uriko yakoresha ku bintu bidafise akamaro. Mais mu gihe washobora kwiga uzokwiga comment investir, wige comment épargner, tout ça comment vendre, ibyo bintu byose bishise bijya mu byo kwiga, ni processus yo gutunga. You must learn. Kwiga rero harimo gusoma ibitabo, harimo kwicara n'abantu ubona ko bashoboye kuba bashika kuri ubwo butunzi wifuza gushikako. Meme hari no gukurikirana izi video because ni ubwo rugendo. Même si rutari focalize gose ku butunzi bw'amafaranga, uri focalize ku butunzi yo tukura ubw'umuntu ari wewe, bw'umuntu. Kuronka umuryango n'ubutunzi, kugira ibintu bitandukanye n'ubutunzi, kumenya Imana no gutunga. Ibyo bintu byose nivyo bigize izi video. Ibyo byose urumva byose biri mu kwiga. Learn how to become rich. Kuko ntushobora kuba umutunzi utazi kwiga. Uko watigeze bakwita docteur kandi ngo kubera ko bitahura, ni nako batazokwita umutunzi ngo kubera ko tutive être riche cyangwa wizera kuba umutunzi. We must learn how to become rich. Icarana n'abantu bavuga ubutunzi muri kote positive, aho hose ni kwiga. Vugana n'abantu, gendera n'abantu, learn how to become rich. Ni kimwe kintu cya gatatu gikoze every day. Gerageza buri munsi wige ku kintu kivuga ku butunzi bw'uburyo bw'amafaranga. Ikintu cya kane kubwanje nibaza yuko gishaka kugushikana mu rugo rugendo rw'amafaranga bw'ubutunzi, gerageza passer à l'action, ugire icyo ukoze. Kuko le fait yo kuvyiyumvira, kuvyizera gusa canke gushobora kuvyiga gusa utari kurabishira en pratique, uburi kurata umwanya. Gerageza wiyumvira akantu gato, juste akantu gato wokora kagushikana kuri iyo ntumbero yo kumva yuko basi uri kuragira icyo ukoze. Kuko ivyo bica biguha intege yo kubandanya, guma wumva yuko vraiment que tu peux continuer. Igare rero gerageza passer à l'action. Hama icyanyuma naco kigushobora gushitsa kuri ubwo butunzi ni juste kurondera akantu kamwe cyangwa bubiri wokora pour que tu deviens riche. Nko kudandaza, imvira akantu ushaka kudandaza, imvire ahantu ushaka kuinvestisa, imvire kintu cyo tuma basuronka igihombo cyangwa ibihumbi bibiri. Cyo kimaze kuronka imvire ngene ibyo bihumbi bibiri ushaka kubigwiza. Mu kubigwiza ni handi uvuga ati reka ninvestise ngare kasubire kandi ngende ndangure kandi ngire uko.
uko niko gutunga n'ibindi byinshi. Rero afise objectif yawe na wewe iyumvire comment rero objectif ushaka kwishika avec cette technique de 5 règles. Yari coach Elfi qui vous inspire. Peace.